kuba umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Nyini cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guhumubonano muserukizi w'igihugu ca Algeria mu Burundi akaba yaraje kumusezera nyuma yuko ikiringo ciwe muri ayo mabanga kigeze ku musozo. Umuserukizi w'igihugu ca Algeria yaje afise umutima w'ishimwe, yaje aje kubwiranye n'icubahiro ivyiza yabonye mu Burundi muri iki kiringo yarahamaze, aje gushima ingene yakoranye neza n'inzego zose za leta mu vyo yarajejwe, ingene yabanye neza cane nabe n'igihugu w'u Burundi, n'ingene yashoboye wenyene kubaho aroraniwe haba mu kibano canke mu kazi kiwe ka misi yose. Muri iyo myaka ibiri yaramaze ngaho nyene icubahiro mukuru w'u Burundi nawe yashimangiye aranamukeza cane kuko vyaragaragaye yuko imigenderanire hagati y'igihugu ca Algeria n'igihugu c'u Burundi yatsimbataye cane kurusha. Harabaye akarusho kamwe kadasanzwe mu migenderanire no gutsimbataza ibikorwa cane cane mu gisata c'indero, eka no mu gisata novuga nti co guhanahana ubumenyi kuvyerekeye ingene abarundi banwana na cane cane ko igihugu ca Algeria naco nyene caciye mu bibazo bitari bike bigomba gushusha n'ivyo Burundi bwaciyemwo. Rero kubona uno munsi igihugu c'u Burundi gifise amahoro n'umutekano kiri no ku ntambwe ishimishije kuvyerekeye kunwanisha abarundi, igihugu ca Algeria naco nyene carabaye hafi kugira ngo gishobore gusangiza ubumenyi kungene babigenjeje bo iwabo kugira ngo abarundi bose bashobore gufatana mu mugongo basangira ikivi bubaka igihugu kandi bafatanye amaboko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yanejerejwe rero n'uwo mubonano, aranamusaba yuko nahagiye yogenda atwaye ijwi ry'u Burundi kuko Uburundi buri ku ntango y'iterambere aho bukenera inshuti abagenzi kugira ngo babushigikire muri urwo rugendo rw'imbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 kandi Uburundi uteye imbere mu 2060. Umuserukizi wa Algeria nawe yagiye avyemeye avuga ati mbere singiye nzonagaruka kuko kubera yuko iki gihugu ari igihugu ciza kandi yabanye neza agakorana neza n'abandi, yarasanzwe nawe nyene aritanga aho yarasanzwe nawe nyene ashikiriza ivyigwa mu makaminuza atandukanye kandi akabagiye no kubandanya. Iye rero mubonano watanze umwizero wuko imigenderanire ya Algeria n'u Burundi bugiye kubandanya butsimbatara kubera agiye atwaye igishinga ntahe ciza cane ku gihugu c'u Burundi. Merci. Je remercie Son Excellence le Président de la République pour cette audience qui intervient au terme de mon mandat d'ambassadeur d'Algérie au Burundi. Nous avons l'occasion de faire une évaluation de la coopération entre les deux pays. Mon expérience personnelle, que je qualifie de très positive, dans un pays où j'ai été parfaitement et totalement intégré. On a eu à revisiter le cadre de coopération et également l'occasion pour moi d'écouter encore Monsieur le Président sur l'ambition qu'il porte pour le Burundi et sur les attentes pour les partenaires et les pays amis de contribuer à des étapes cruciales et importantes que le Burundi franchira avec détermination, parce que c'est le cas. Le président de la République est déterminé à mener le Burundi vers de meilleurs horizons. L'Algérie y contribuera dans les domaines où elle estime pouvoir apporter une valeur ajoutée. Nous le ferons aussi avec conviction. Comme je l'ai toujours dit, nous avons entre le Burundi et l'Algérie un socle de valeurs panafricaines, c'est très important. La paix, la sécurité et la stabilité sont autant de défis que nous avons traversés ensemble et l'échange d'expériences dans ce domaine ont été bénéfiques.
mais aussi en particulier l'attachement du président de la République à la formation du citoyen burundais, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Un peuple réconcilié produit un citoyen responsable. Et le domaine de l'éducation, le domaine de la formation professionnelle, le domaine de l'assistance technique font partie des domaines où l'Algérie apporte sa contribution. Nous continuerons à travailler. Je partirai avec un sentiment d'avoir apporté ma petite contribution. Cette contribution se poursuivra. Monsieur le Président de la République a eu la générosité de me demander d'être encore l'ambassadeur du Burundi en Algérie. Je le ferai. Et je garderai de vous, de ce peuple généreux, le meilleur des souvenirs.